agahaze abarundi barayamaze batigara hara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira intwaro zagiye zirakurakuranwa, ariko indyane muri politike, ibibazo by'ubutunzi n'iterambere, intwaro ibereye, ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. Hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umutinya kure? Agahaze n'akagishiramwe Fokoderi rizoza riraha abarundi kugira bashikirize ibyo bagona, berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza batijumugi we muri Fokode ahari mboneza z'Uburundi ahari mboneza z'Uburundi. Bakunzi namwe banywanyi b'ikiganiro Agahaze, mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho umwe wese aherereye ariko aradukurikirana. Kaze muri kino kiganiro Agahaze kigira nimero 10. Muri kino kiganiro tugaruka ku bihushane biri hagati y'imvugo n'ingiro vy'abategetsi kubijanye n'ihungabanya ry'agateka kazina muntu mu Burundi, tukaza gushimikira cyane kubijanye n'inyuruzwa ry'abantu bakabugwa irengero. Uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ivy'inyuruzwa ry'abantu, umunsi uhimbazwa kwa 30 Myandagaro. Mu Burundi, kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye ku butegetsi, ishirahamwe Fokode biciye mu mugambi ndondeza ryerekana mu cegeranyo ryasohoye ko mu myaka 4 abantu 120 banyurujwe mu Burundi. Igiteye ubwoba nuko muri uno mwaka gusa w'2024 turimwo, muri ico cegeranyo berekana ko muri abo 120 haremwo 25 banyurujwe gushika mu kwezi kwa Myandagaro. Ni kubera iki none ibitigiri biguma biduga? Abanyuruzwa ni bande? Bikorwa na bande? Kumva izihe? Mbega vyohagarikwa nande? Biciye mu nzira iyihe? Canke bikozwe n'inzego izihe? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino mu kiganiro kidasanzwe cy'uno munsi. Umutumire muri kino kiganiro akaba ari Pacifique Nahazwe, arongoye Fokode, ishirahamwe rikora amatohoza kubanyurujwe biciye mu mugambi ndondeza mu gihugu cy'u Burundi. Pacifique Nahazwe, kaze muri kino kiganiro namwiriwe. Mwiriwe cyane, ndabaramukije kandi ndaramukije n'abazokurikirana bose kino kiganiro. Ego ndabahaye ikaze muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru, nanjye nkaba ndamukije mwebwe mwese muri ko murakurikira kino kiganiro. Reka Pacifique Nahazwe, tugiriye ko umurongoye ishirahamwe Fokode, uno munsi kwigenekerezo rya 30 Myandagaro mwasohoye icegeranyo ku myaka 4 y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ariko imbere yuko tugaruka ku vyaranze iyo myaka 4, mwafatiye kuki ni giki gishasha kihari itandukanye n'ibindi vyegeranyo mwari mumaze gusohora mwishirahamwe Fokode? Ego murakoze. Uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza kwigenekerezo rya 30 mu kwezi k'8 umunsi mpuzamakungu wahariwe bene abantu bagenda barafatwa n'inzego z'ibihugu, ugasanga iyo bamaze guhagarikwa za nzego ntizemera ko zabahagaritse canke ntizigere zivuga iyo zapfungiye abo bantu. Ugasanga imiryango imaze imyaka n'imyaka itazi ababo iyo bari, badashobora kumenya vy'ukuri icabaye, batari bugire bati mbega none tugandare uwacu yarapfuye, tubandanye turondera, mu kurondera hoho tugende kubaza nde? Ni ikibazo gikomeye cyane kandi kibabaje gose, ari naco gituma amakungu yagihariye umunsi wacu udasanzwe. Rero buri mwaka iyo tugeze kuri ino tariki kuva muri 2016 muri Fokode, uyu munsi natwe turawuhimbaza, tugaheza tukibuka bene nabo bantu bagiye baranyuruzwa bakabugwa irengero, bafashwe n'inzego z'igihugu, kandi ugasanga na leta y'u Burundi niriko iranavyemera.
kabara akaryo ku kwerekana ko ikibazo kiriho, ikibazo ataho caroye, naho busanga abategetsi batariko baravyemera. Mu cegeranyo rero twashize ahabona uyu munsi, ku ruhande rumwe twabaye kwerekana nyene ko ivyo kunyuruza abantu mu Burundi bibandanya ku rugero ruteye ubwoba, mu gihe abategetsi bo mu mvugo yabo uhereye nko kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bo bavuga ko ivy'agateka kazina muntu vyateye imbere muri iyi myaka y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Twebwe tukerekana ko ugiye ku rubuga, ugiye kuraba ibiharuro tufise, vyerekana nyabona ko ibintu bitera vyunyuka. Muri kino cegeranyo twabanje kwerekana, nk'uko mwabivuze mu ntango, twabanje kwerekana ingene mu myaka 4 gusa Perezida Ndayishimiye amaze arongoye igihugu, ko muri ndondeza tumaze kuronka amazina y'abantu 120 bahagaritswe n'inzego z'igihugu ntibigera basubira kuboneka. Tugenda turanerekana ku myaka itandukanye amaze atwaye ingene ibintu vyagiye birahinduka. Twibukije ko akije ku butegetsi muri 2020, mu mezi 3 ya mbere kino kibazo wamengo gisa n'icyaheze, ariko mu mezi 3 ya nyuma yo muri 2020 twagiye tubona ibintu bisubira kuyangara. Mu mezi 3 gusa haranyuruzwa abantu barenga 20, kandi imbere wamengo vyari vyaheze. Tugeranije dusanga amezi 6 yatwawe na Perezida Ndayishimiye muri 2020, dufise ibitigiri by'abantu 25 banyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye, mu gihe mu mezi 6 y'imbere ahatwara Nkurunziza hari hanyurujwe abantu 17. Bica bitwereka ko kwa Ndayishimiye ibintu byari vyagiye biteye vyunyuka. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ho hadutse ikindi kintu gishasha tutari bwigere tubona, aho twumva mu gihugu cose abantu banyuruzwa, tukabura abariko barabikora. Turabikora ko umwanya utari muto, amasoko dufise muri Service National de Renseignement hajya mwigendereza, tukavugana bakatubwira ko abo bantu batariko banyuruzwa na rijya perereza, baje mu busho bwaho bakatubwira ko batariko baraca muri bujya busho. Tuti ibi bintu none nibiki? Niho twaza gutora tugeze mu kwezi kw'icumi muri 2021 ko mwiperereza ry'igisirikare hari hashyizweho akagwi k'inkorabara, akagwi gatoyi cyane, ariko karungikwa mu ntara zose z'igihugu kuja gufata abantu. Ako kagwi kakorana kandi n'akandi kagwi gato gose kari kegereye Reverien Ndikuriyo mu mugambwe CNDD-FDD, ugasanga umuntu agendanira umupolisi yagendanira Reverien Ndikuriyo wari yitwa Vianney Gwasa, niwe yararongoye iperereza rya Ndikuriyo ryo mu mugambwe, akaca akorana rya perereza ry'igisirikare, babaha n'imodoka idasanzwe yari ijejwe kunyuruza abantu gusa. Umushoferi w'iyo modoka akaba umushoferi yitwa Daniel, akorera hajya ku biro bikuru by'umugambwe CNDD-FDD. Ni ukuvuga umugambwe ufatana n'igisirikare ibintu by'akataraboneka ku isi, maze bakwira igihugu cose banyuruza abantu. Twebwe abo tumaze gushobora kumenya muri kino gihe, tuzi abantu dufite amazina 50, abantu 55 banyurujwe muri ico gihe, ariko turazi neza ko ico giharuro dufise ari gito cyane ku bantu ako kagwi kanyuruje muri 2021. Tumaze rero kubereka yuko ivyo biharuro mufise mu 2021 ari gitigiri gito, mufatira kuki kugira muvuga uko? Ikibitwereka hari amakuru tuba dufise ava muri izo nzego nyene, haba mu iperereza ry'igisirikare, haba muri bamwe mu bakorana n'ako kagwi kaba kariko karica abantu. Birashika turiko turivuganira bo nyene bakatubwira abantu, abo bantu tugasanga twebwe ntitwigeze tubamenya, imiryango ntitwigeze tuyimenya. Ukumva nk'umuntu baguhaye nk'izina rimwe, bakakubwira ikibanza bamufatiyemwo. Twaraba mu byo dufise tugasanga twebwe uwo muntu ntawe dufise, imiryango nayo ntiyatubwiye. Niho tuca tubonera ko ibitigiri dufise ari bito gose. Hakaba n'ahandi bishika nk'ubu, urumva ibintu byabaye muri 2021, tukaza tubona umuntu yanyurujwe ico gihe tumumenye muri 2024. Umva ivyo byose ni ibimenyetso bitwereka ko hari abanyurujwe ico gihe gushika uyu munsi tutaramenya, tugenda tumenya umwe kandi haciye iyo myaka yose. Rero igihe
tumaze kubishyira ahabona uwo mwaka mu mpera za gitugutu 2021 abantu baravyibuka, niho hari ikintu cyaciye gihinduka. Ubwa mbere igisirikare cyaramaramaye ko kimenyekanye ko ari cyo kiriko kiratwara abasivile kandi kitarekuriwe kuja guhagarika abasivile. Mu kwezi kwa11 ivyo bintu vyaciye bihagarara. No mwiperereza rya risanzwe twita Service National de Renseignement, nabo nyene bari bashavuye, bari bafite ishari ry'uko abasirikare batajejwe bagiye kwita mu gikorwa kijejwe Service National de Renseignement, bakanabatwarangwa n'amafaranga y'ivyo bikorwa vy'iperereza. Uwitwa Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati, arashavura gose ku buryo we nyene yahagaritse icegera c'umukuru w'iperereza ry'igisirikare, uwitwa Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru, arahagarika umukuru wako kagwi kaja gufata abantu. Ico gihe yari witwa Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, arafata n'ikindi kimwe mu gisongereza cy'intwazangabo cyakora mu iperereza ry'igisirikare. Ico gihe tumaze kubivuga nuko vyabaye, ariko nabo bakamubwira ati mbega we kudufata nkande, bo urafise ububasha bwo kudufata tweho. Mu kwezi kwa12 naho mukuru w'igihugu mu kwezi kwa12 Pacifique nahazwe mutaragenda mu kwa12, mbega abo bari bafashwe, abo bafashwe bahavuye bakirirwa imanza, bakurikiranywa nande? Uko vyahavuye bigenda nuko no ngaho mu iperereza na Museremu yabafasha bitamworoheye, kuko ngo yarabahamagara bakanka kuvuga. Lieutenant Colonel w'umusirikare ahamagawe na Colonel w'umupolisi, yaramushikira akamubwira ati we urinde uri giki kugira uze kumbaza. Nta kimwe yigeze ngo ashobora kubakurako, hanyuma yisanga ategerezwa kubarekura, atigeze abatwara mu butungane. Iruhande yuko bari bafise n'abandi bariko barabagwanira, kuko nababwiye ko abo bantu bakorera Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo yavuga ati abantu banje ni mubarekure. Hariho umukuru w'igisirikare nawe izo nzego z'iperereza ry'igisirikare zegukira General Prime Niyongabo, nawe nyene yagira ati abantu banje ni mubarekure. Abo bantu rero ntibigeze bahanwa kuri ivyo bintu biteye ubwoba bari bakoze. Hariho umuntu dufise yari yafashwe mu kwezi kwa9, uwitwa hariho umuntu yari yanyurujwe ico gihe yitwa Jean Marie Vianney Badogomba. Mu bari bamunyuruje harafashwe umuntu umwe w'umusivile yari yakoranye na wa Braddock mu kunyuruza Badogomba. Mu kumufata nawe batoye telefone. Ntase nimba mubifise mu cegeranyo mwaravyanditse? Sinumvise neza ikibazo. Ni uyo muvuze yafashwe ico gihe hari ku munsi w'uwo itariki yihe, umwaka w'uwuhe? Sindiko ndabisoma imbere yanje, ariko hari mu kwezi kwa9. Jean Marie Vianney Badogomba yanyurujwe mu kwezi kwa9 muri 2021. Abantu baba bakivyibuka twarabikoze ko kenshi. Yanyururijwe hajya kuri Avenue de l'Université, ribarabara ryo mu Bwiza uduga kuri kaminuza y'u Burundi, ariko aramanuka ariko yegereza hajya kuri meri ya Bujumbura. Mu kumufata baje abo mu iperereza ry'igisirikare cyane cyane wa Braddock, yaje n'imodoka ya camionette, ashikira imodoka yari mu Badogomba, ayigonga inyuma. Badogomba avayo mu modoka aje kuraba umugonze, baca baramuterura bamuterera muri ya modoka camionette y'igisirikare imwe navuze nyene bari bahawe n'umugambwe yakoreshwa mu by'ukunyuruza. Baca baramutwara, ariko imodoka yiwe yo bayitangaho mwibarabara, ikisigariza ibibarabara gushikaho abapolisi bajya bo muri police de courage baza gukuraho ya modoka bayitwara hariya muri PCR. Rero kubera ko uko kuntu vyakozwe, novuga ko nabamunyuruje bo nyene babikoze tabuhinga bwinshi bashizemwo. Telefone ya Jean Marie Vianney Badogomba yasigaye mu modoka. Isigaye mu modoka niho umuryango wiko yarondeza wabo bakamenya imodoka iri, bagiye kuraba imodoka basanga ariyo telefone yiwe. Ya telefone yiwe ica yerekana ubutumwa yari kwarandikiranira n'uwitwa Bujiginya Jean Bosco Nibitegeka batazira Bujiginya. Bujiginya yari yita umugenzi wa Badogomba, yaraherutse kuva mu munyororo, amusaba ko baja kwicarana ngo basangire icupa wogira ngo amuhe pore. Hanyuma baravye rero byose message ngene yagiye arahabwa, bica bituma babona uyu muntu yari yateze umutego Badogomba. Bagiye gufata wa Bujiginya bamusangana nawe telefone yiwe yari ikirimwo nawe ubutumwa bwose yari kwarandikiranira
na wa Braddock. Ni ukuvuga mu gipolisi baca barabona ibyo Bugiginya yavuganye n'abariko bategura kunyuruza Jean Marie Vianney Badogomba. Numva ico gihe vyarabonetse neza umugwi uri kuranyuruza abantu uwo ari wo. Rero uyu Bugiginya we yarafashwe gushika naho twavuga muri parke, gushika mujana mw'iboro rikuru rya Mpimba, mu nyuma musohora mu Mpimba mutwara muri service national de renseignement, kumbure Museremu nawe yarakeneye gutahura ivyo bintu uko biriko biragenda, ariko inyuma babaye nk'abamurekuye nawe aranyuruzwa gushika ubu nta wuzi irengero y'uyu Bugiginya. Bugiginya ntiyakiriwe urubanza, Bugiginya ntiyahanywe, Bugiginya ntihigeze haboneka nawe ngo yerekane neza imbere y'inzego z'igihugu abo bariko barabikora n'ingene byariko biragenda, ahubwo nawe yaciye abugwa irengero nta kimukurikirana. Nuko rero umva ico cabaye nk'ikimenyetso gikomeye gose cerekana abariko barakora ivyo bintu. Sinibuka ingene ngaho nari ndahageze, ariko nariko nerekana nteranja igihe tumaze gushira habona bene ivyo bintu byose ingene hateye hafatwa ingingo mu gihugu. Imwe yaciye ingingo yo gukura umukuru w'iperereza ry'igisirikare w'ico gihe Colonel Ernest Musaba. Iperereza ry'igisirikare rirahagarika kunyuruza abasivile, ntiryasubira kuvuga muri ivyo byo kunyuruza abantu. Babandi nabo kubera twagumye tubadoma ko urutoke, bamwe bahora babikora, bamwe bahora bakora ivyo byo kunyuruza, icyaciye gikorwa habaye ico kubakingira kugira ntibakurikiranwe mu butungane, barungikwa hanze. Nk'uyu Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru yaciye arungikwa gukorera muri Kenya mu bikorwa bijanye n'iperereza mu karere, baraba ikintu bamurungikamwo ngo yibagirwe. Wa Braddock n'uwundi bari bapfunganywe mu iperereza muri Service National de Renseignement, bo baciye barungikwa mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. N'abandi bose bari bagize kakagwi bararungitswe hanze. Abagumye mu gihugu ni bamwe navuze bo mu mugambwe bakorana na Even Ndikuriyo, abo bagumye ngaho ariko ntibigeze bakogwako. Ivyo rero nivyo muri 2021. 2022 harabaye impinduka, kubera ko bamwe bariko barakora ibara, bari baheje gusamburwa, bakirukanwa, bagatwagwa hanze. Mu gihugu ivyo kunyuza abantu vyabaye nk'ibihagaze. Nko muri uwo mwaka dufise amazina 4 gusa y'abantu babuzwe irengero muri 2022. Hari insiguro mufise kiretse yuko abo bo mwiperereza rya gisirikare bari bahinduriwe amabanga? Hari indi nsiguro mufise ku itegeko yuko habaye ko ibintu bicureha ibitigiri bikagabanuka? Icambere nico nyene cyuko bariko barabikora mu mwaka w'imbere bari bavuyeho. Ikigira kabiri ni n'ugwamo twagumye tubivuza ko ku buryo ubutegetsi bwagerageje kurondera ko bwogabanya kwerekana ko ibara riko riragwa. Hanyuma mu kwezi kw'indwi hari izindi mpinduka zaciye ziba, abantu ngira baravyibuka. Ukwezi kw'indwi muri 2022 wa Alfred Innocent Muserema atwara nk'iperereza mu gihugu hagati nawe nyene yaciye akugwa, hazanwa uwundi mwiperereza, hatera haba impinduka. Ni naco gihe ukwezi nyuma Bunyoni nawe acakugwa. Wamenga ubutegetsi burakeneye kwiyambika agashambara muri uwo mwanya. President Ndayishimiye mu kwezi kw'indwi nyene avuga ijambo, aremeza ko hari abantu akagwi kahora kanyuruza abantu, avuga ngo karasambuwe, avuga ngo karakurikiranywe, ariko ntitwatora neza abariko aravuga baribo. Sinzi ko yariko yemeza bamwe bahora mu iperereza ry'igisirikare nibo bari basambuwe n'ivyo, mugabo nk'ivyo kubakurikirana byo kubabaza ibyo bakoze ntivyigeze bibaho. Mbere uwo mwaka mu kwezi k'umunani turanamwandikira ikete tumusaba ko yokurikirana abantu 80 bari bamaze kunyuruzwa ku ntwaro yiwe. Ibitigiri twari tumaze kuronka, ariko nta nyishu twahawe kandi nta kintu na kimwe cyakozwe kijanye no gukurikirana abanyuruje abo bantu. Umwaka rero wa 2022 uhera aragahengwe. Kuva Muserema kuweho ntitwigeze dusubira kumva muri 2022 ikintu na kimwe kijanye n'umuntu afatwa n'inzego z'iperereza akabugwa irengero. Umwaka wa 2023 kumbure ko Pacifique Nahazwe yaragiye, mwavuze muti kuva Alfred Muserema akuwe ni igiki mutasubiye kubona?
Mu mwaka wa 2022 kuva bakuye Alfred Innocent Musere mu byo kurongora iperereza mu gihugu hagati, nta zina ry'umuntu twigeze gusubira kumva muri uwo mwaka afatwa n'iperereza mu nyuma bakabura irengero ryiwe. Ni kuri uwo mwaka kaciye kaba gahengwe muri urwo ruhande. Muri 2023 niho guhera mu kwezi kwa kabiri dusubira kumva rero ivyo bintu bigarutse. Umurindi atari wa wundi munini cyane, ugasanga turumva nko mu kwezi kumwe umuntu yanyurujwe aha, hagaca ukwezi tukumva uwundi umwe ahandi. Abantu bose hamwe dufise banyurujwe muri 2023, twebwe dufise amazina 10. Ariko ikintu gishasha kica kiza kuri bano bantu 10 nuko hoho biboneka ko ari iperereza nyene ribanyuruje, Service National de Renseignement. Abo bantu bose uko ari 10 bose dusanga ari iperereza ryo nyene ryabatwaye. Hari uwitwa Viateur Nzigo hariya Imuyinga, harakurikiye nk'uwitwa Frodoir Ndayikengurukiye atwagwa n'uwitwa Nkoroka i Bujumbura. Tukajya tuja nko mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatanu harabaye ibintu bitangaje mu ntara ya Bururi, ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, aho hanyurujwe mu mwanya mutoyi abantu 3. Buribuka muri ico gihe havugwa ngo abantu ngo batemagura n'imipanga. I Bururi harabaye ibintu bitangaje uwo mwaka. Hanyuma harungikwa abakozi b'iperereza gukorera aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi, barongowe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka, ngo agiye gutohoza ivyo vy'imipanga yavugwa aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Niho rero niwe acavugwa mwinyuruzwa ry'abantu 3 banyuruzwe mu minsi 3 nyene inakurikirana. Umwe yari umukuru w'imbonerakure ku mutumba witwa Mudahandwa, Jean Claude Ndayikengurukiye, akaba n'umukuru w'abatoza kori muri komine Bururi. Ahamagagwa na comptable wa komine ati ngo utange raporo. Umunsi wa mbere amuhamagara akacambwira ati subira inyuma, sanze bidashoboka ko tubikora. Gushikaho umunsi amuhamagara ari ku mugoroba, agiye kumwitaba ntiyigera asubira kuboneka. Wa mukontable bita Egide banavuga ko akorana nawe nyene n'iperereza ngahi Bururi, bamubajije gose avuga ati batwawe n'inzego z'igihugu zifite ico zagiye kubabaza, ariko ntiyigera bazwa we nyene ati izo nzego niziye. Hanyuma haciye umunsi ukaza wumva umuntu atwara nk'ugwaruka bw'umugambwe CNL muri zone imwe y'Ibururi yari na Kimyozi, nawe nyene akazabona abantu baje ngo baje kwimosha hakorera. Yagira ngo arabitavye abaragiye, yitwa Focus ni y'ubuntu. Bukeye habo mwigisha yitwa Barutazaro Ntakarutimana, yigisha kuri lycée communale Kiremba, nawe ariko arataha ahagarikwa n'abantu, n'umuntu w'umupolisi yambaye inkoho, n'abapolisi bandi barabibona. Uyu muntu ahagarikwa ari kumwe n'abantu bazwi dufate nk'umumenyesha makuru wa BP Bururi, bari kumwe muri uwo mwanya. Baramutwaye ntiyigera asubira kuboneka. Tusubira kumva ivyo mu kwezi kw'indwi, aho hagarikwa umukozi w'iperereza yari yarakoreshejwe nko mwigandagurwa rya Hafsa Mosi witwa Desire Manirambona, afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Afatwa n'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura yitwa Elifaze Niyongabo, agenda kumufatira mu Kayanza, amuzana mu iperereza, baramupfungiraho imisi. Ariko mu nyuma wa Elifaze amusohora mu gasho. Guhera ico gihe ntiyigera amugarukana, avuga ngo yaragiye kwerekana ibigwanisho ngo yaciye amusiga, ariko benshi bibaza ko yaciye amwicirayo. Haca nk'amezi 2 tudashoboye kumva ivyo bintu. Twari tuja mu kwezi kw'icenda. Mu kw'icenda twumva ibintu bibera Bubanza bitangaje. Hatangura gufatwa umuntu w'umuveterinere, veterinere yitwa Desire Sindayihebura, nimba ntihenze izina. Desire Sindayihebura yakora Iburinga, avura, ari umuganga w'ibitungwa. Agenda kuraba ziwe gatoya cyagura umuti kuri farumasi. Haca haza imodoka twahavuye tumenya ko ari iperereza, yari irimo umukuru w'iperereza ngahi Bubanza w'ico gihe. Aramufata aramutwara. Guhera ico gihe nta gakuru ka Desire Sindayihebura. Uwamutwaye yitwa Jerome Tangishaka, niwe yatwara iperereza muri uwo mwanya. Haciye imisi 2 wa Jerome Tangishaka bikora nkuko nyene, anyuruza uwundi mupasitori
umupasitori nawe yafashwe yagirizwa ko abariko baratwumviriza baraza gutangara kuko n'ibintu biba bitangaje, ngo yagirijwe ko yahora asengera Bunyoni ngo azobe umukuru w'igihugu. Yatwara ishengero riri ngaho ibubanza nyene amaja ku mpanda nimba ntihenze ikibanza. Hanyuma iryo shengero Bunyoni akaba yarakunda kuja kurishengeramo. Rero mu nyuma uyu muntu yafashwe nawe bamukuraho yari yagiye gufyatuza amatafari, ahamagarwa n'abantu bari muri ya modoka y'iperereza ibubanza, dusanga yari wa Jerome Tangishaka nyene, aja kumera nk'uwitavye, bacamwinjiza muri ya modoka ibiramujanye, haca amezi 2 atawuzi irengero ry'uyu mupasitori. Ariko twebwe muri Ndondeza tuguma dusemerera tuvuga ko uyu muntu yatwawe na Jerome Tangishaka ategeza kwerekana iyo yamushize. Ico rero caramukijije n'umupasitori kuko mu nyuma bahavuye bamurekura yarabaye nabi cyane, bazi ko ari ukurekera umuntu akaca aja gupfa ngo bamutahane kwibarabara, bazi ko aca acikana. Ariko Imana irakinga, wa muntu araronka abamutora, aramutahana muhira, aravugwa, arakira, ubu arakomeye. Ariko mu gihe yari mw'iperereza yabajijwe ko ngo yahora asengera Bunyoni ngo akamusengera ngo azobe umukuru w'igihugu. Nibutse abariko baradukurikira ko umurongo w'ishyirahamwe Fokode ariko muri mubiza amategeko, ico cyaha cyo gusengera umuntu kirabaho mu gitabo mpanavyaha c'u Burundi. Nimba kitahari abantu bavuga ivyo baba bavyanditse ku rupapuro bakavyereka abanyagihugu ari cyo bamuhagarikiye. Mbega iyo bigenze uko ico cyaha kikaba kitabaho, uwo muntu araheza ko nimba akiri muzima akituri urwego ruwe kugira ngo atunganirizwe. Urumva kugirango mbagije byo ni ibintu by'akamaramaza. Kumva ko umuntu hamwe yosengera uwundi ngo azatera imbere, byoshobora kuvamwa ko umuntu aheza agafatwa ku buryo ashobora no kwicwa n'akamaramaza, kuko naho yobaye yarabisengeye, dufate ko yobaye atanabeshewe, bikaba byarashyitse agasengera umushikiranganje wa mbere amwipfuriza umugisha terekuzo w'umukuru w'igihugu, nta cyaha coba kirimo. Uyu munsi wogenda agasengera Gervais Ndirakobuca, nyakubahwa waratewe iteka, ubura umushikiranganje wa mbere, ariko turakwipfuriza kuzogira iyindi ntambwe, uzove ku bushikiranganje bwa mbere ubu umukuru w'igihugu. Ico cyaha coba kimeze gute? Ni nkuko wosengera buramatari ngo azobe umushikiranganje, wosengera umusitanteri ngo azobe buramatari, wosengera umukuru w'umutumba ngo azotware zone. Sinumva ico cyaha ahantu coba kiri, ico ntigishoboka. Ariko nkuko bivuze uti mbega none ivyo barabitwara mu butungane bakaronka ikintu bamwagiriza, by'ukuri uko byari bimeze uyu mupasitori yari uwicwa, yari uzopfa, yakijijwe nuko gusemerera twagumye twerekana bakabona ko vyamenyekanye gose ko ari we wamufise, nico cyahavuye kimukiza. Bahava mutahanze agira bati ibikorwa bihe Pacifique nazo kugira ngo abariko barumviriza kino kiganiro bumve niba hari ibyo mwakoze cyangwa imikenyero mwari mufise kugira ngo mushobore gukiza ubuzima bw'uwo mupasitori. Ikintu cyamukijije ni ukubera ko agifashwe abiwe babitumenyesheje ubwo nyene. Umva yagize amahirwe ko twaciye tumenya ubwo nyene agifashwe. Hanyuma turavye uko yafashwe, tukaraba imodoka batubwiye imufashe, batubwira n'umuntu yamufashe uko yarameze, turumva neza ko ari Germain Tangishaka abikoze. Tuca rero ubwo nyene tugira ko twerekana umuntu yamutwaye uwo ari we. Ico ni ikintu gikomeye buriya abantu baba batazi, naho bajya abantu ari abicanyi ntibakunda kumenyekana ko ari abicanyi. Germain Tangishaka yumvise ko yamenyekanye, n'imiryango ikitangura ngo kumutelefona ari myinshi, aronka abantu benshi cyane bagumye amuhamagara. Umuntu yaramushikanye hajya kuri Cathedrale Regina Mundi i Bujumbura, ariko nawe aravuga ati ndaremvye, uyu muntu abantu bose bariko baramundonderako. Mwiperereza uyu mupasitori baramufashe nabi, ariko ntibubahuka kudendura ngo bamwice, bashima kuja kumuta kwibarabara bati ivyo byose uko twamugiza azopfa, ariko Imana yiwe iramukiza. Ayo mahirwe nk'ibyo navuze kuri Desire Sindayihabura. Ego Pacifique nazo sinzi ko muri ko munanyumva muti ayo mahirwe ntaronkwa na bose. Nk'imisi 2 imbere nababwiye yuko igihe afatwa umupasitori we yafashwe itariki 8 z'ukwicenda muri 2021, ariko imisi 2 imbere nababwiye ko hari hafashwe umuveterineri yitwa Desire Manirambona. Bambe Sindayigaya, Desire Sindayigaya we ntiyaronsa ayo mahirwe, gute atayaronsa?
ubwa mbere bwo yarafashwe abiwe ntibamenya ko yafashwe, afatwa saa yine z'igitondo, abiwe baza kubona ko umuntu wabo yanyurujwe isaha imwe y'ijoro, aba ariho babona ko by'ukuri umuntu wabo yagiye. Ni ukuvuga ko abamunyuruje bari bamaze kuronka amasaha hafi 8-10 yo kumukoresha ivyo bashaka ata numwe arabivugako. Hanyuma bamaze no kunabimenya biza gusohoka bija habona haciye hafi umunsi. Aho rero ivyo ku makuru je mfise nuko nk'uyu mu veterineri baba baramunyarukije kumwica, naho umuryango bagumye bawuhendahenda ngo baraza hari ngo nibatanga amahera ngo ni batanga impuzu baje kumwambika, ntavyo uwo muryango utakorewe, ariko amakuru mfise nuko nk'uyu baciye banyarutsa kumwica kubera ko ata numwe yigeze amutabariza mu mwanya yaragifatiweko. Pasitori nawe agira ayo mahirwe, wewe ubwo nyene agifashwe turabimenya, tuvyandika kuri Facebook, turatabaza umuntu arafashwe, biba biramenyekanye hose, mwiperereza barabura uko babigenza kugira uyu wace bamwica. Na usanga undi mwaka usigura ikindi kumbure ko abantu bakwiye kumenya ukuri, ni ryari mwemeza ko umuntu yamaze gupfa canke akiri muzima canke mu kirondezi vyiwe? Nta na rimwe twebwe muri aba usanga barafashwe bagafatwa n'inzego z'umutekano, hanyuma ntihagire ikiziga kiboneka twigera twemeza ko yapfuye. Turavuga tuti amakuru twaronse aravuga ko uyo muntu yoba yarapfuye, amakuru twaronse aravuga ko uwo muntu wabaciye bamwica hakiri kare. Dufate nka bijya navuze by'abafatwa n'ipeza ry'igisirikare, amakuru dufise avuga ko abafatwa boba batarenze iminsi 2 bataricwa. Mugabo mu gihe ata numwe yabonye ikiziga, ata numwe ashobora kwemeza ngo uyu muntu ahambwa, ntidushobora kwemeza ngo yarapfuye. Amakuru twebwe ko tuguma dufata, tuguma tubwira inzego z'igihugu zamufashe, mwabategetsi nimuvuge uyu muntu iyo mwamushize, nimba kiri muzima nimuvuge yapfungiwe, nimba mwaramwishe nimutange ikiziga, muvuga aho mwamuhambye, abiwe bamenya ati uwacu ahambwe hajya, bakore ibikorwa byose by'ikirundi bijyanye no gusezera umuntu yapfuye. Nico twebwe rero nico gituma uzosanga niyo hari ayo makuru avuga ko yapfuye, tuguma tumuharura mu banyurujwe kubera ko atanumwe aba yarabonye ikiziga cy'uyo muntu. Inzego z'igihugu nazo zikaba zitigeze zivuga iyo zamushize kuva zimufashe. Ego twariko rero tungira dutera tuja ku mwaka ucukurikira, ariko no muri 2023 nyene tuza kurangiriza ku Mwigeme. Navuze ko uwo mwaka vyari bisubiriye ariko bagenda bagira bake bake, nkaho twagarukiye mu kwezi kw'icenda muri 2023 twe twasubiye kumva umuntu yanyurujwe mu kwezi kw'icumi-na-kabiri, itariki 26 z'ukwezi kw'icumi-na-kabiri niho hanyurujwe umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere. Uyu nawe yafatiwe mu Kanyosha ku kabarabara kamanuka mu Kibenga, afatwa aho yari yicaranye n'abagenzi biwe batera inkuru. Muri ko ijwi ryanyu ryari rigiye kuvuga no mwigeme wo mu Kanyosha yanyurujwe yitwa nde, yafatiwe he, afashwe n'abandi? Umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere, yafatiwe mu Kanyosha hajya ku kabarabara kamanuka mu Kibenga, aho yari yicaranye n'abagenzi bariko baratera inkuru. Arlette Mwigeme mwavuze n'ubundi turiko turamwumva neza, sinzi yuko mwoshobora gusubiramwo ibijanye n'uwo mwigeme. Ego ubu muriko muranyumva neza, ijwi riko riraza ubu. Allo, muriko muranyumva? Ego ijwi ryari rigarutse. Ego ndiko ndabumva, mwari mugeze ariko muravuga ibijanye n'umwigeme yitwa Arlette. Mbega uwo mwigeme ivyiwe vyagenze gute, atandukaniye he n'abandi, yafashwe n'abandi, afatiwe hehe? Ego nariko ndavuga nti twasuye kumva bino bintu vy'abanyuruzwa mu kwezi kw'icumi-na-kabiri 2023, aho twumvise amakuru y'umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere. Arlette Niyomwungere yafatiwe mu Kanyosha ka Bujumbura ku kabarabara kamanuka mu Kibenga, aho yari yicaranye n'abagenzi bariko baratera inkuru. Baza babona haje imodoka camionette double cabine Toyota Hilux yera ifise ibiyo bitabona, irimwe abantu b'abapolisi
baravamwo bashika bacakira uyu mukobwa bamwinjiza muri iyo modoka. Abari ngaho barabaza bati none mwebwe uyu mufatiye iki mumujanye? Bishura ngo araza kubimenyera imbere, niyashika imbere abamutumye barabimubwira ibyo afatiwe. Uyu mwigeme yari umunywanyi w'umugambwe MSD, akaba ritari rya mbere afatwa. Muri 2015 yari yarapfunzwe imyaka 5 kuva 2015 gushika 2020. Amaze kurekurwa naho nyene yamaze igihe gito, aranyuruzwa mu kwezi kw'icumi muri 2020. Turamutabariza dusanga yari yafashwe namwe wo kwa Museremu, yari apfungiwe hajya muri documentation, ahamara ukwezi barashora baramurekura. Aba mu gihugu yibaza ko vyaheze, ariko imbere gato yuko afatwa yari aherutse kugira urugendo mu Rwanda. Mu Rwanda yari afiseyo inshuti zari zifise urubanza, niko abiwe batubwiye. Aja muri urwo rubanza aragaruka mu Burundi. Ahagarutse mu Burundi rero haciye iminsi mike acarafatwa. Twibaza ko mu byo yasubiye kuzira bari kwamuhora ivyumviro vyiwe vya politique. MSD afatwa avuye mu Rwanda mu gihe hariko havugwa igitero cyari giherutse mu za Bubanza, bakaca bifatanywa n'u Rwanda. Umuntu arashobora kwibaza ko ibyo bintu bifise ico bipana. Rero abamufashe twebwe dufise ko ari abo mwiperereza mu gisagara ca Bujumbura, umwe Elifaze niyo ngabo twari twamaze kuvuga. Uyo mwaka rero yasa nuko uyu Arlette niyo mwungere yugururiye abandi bantu benshi bari bagiye gufatwa muri 2024. Niwo mwaka tugeze ko no mwitangazo twasohoye uyu munsi twashimitse ko cyane, aho tubona ko ibara ryasubiye kugwa. Mvuze ibiharuro gusa, mu mezi 6 gusa y'umwaka wa 2024 dufise abantu 25 bafashwe ntibasubira gutorwa. Kuri abo hariyongera ko abandi batari bake bafashwe bo bagasubira kuboneka. Abo bishitse nabo bakaboneka, usanga bose twaca tubasanga bari bapfungiwe mu busho bw'iperereza. Bisigura ko iri nyuruzwa ry'abantu ryariko riraba n'ubu ribandanya ririko rikorwa n'inzego z'iperereza. Uwugize araboneka usanga aba yari mu iperereza kandi yafashwe cyo kimwe nabo bandi bose. Rero mubo twagiye turumva uyu mwaka n'amazina menshi 25 sinoshobora kugenda ndabavuga bose, ndaza gutanga uburorero buke buke. Nuko hariko ikintu ngomba mpere ko gitangaje, nuko henshi iyo tubajije ibyo bariko barazira dusanga bihera mu matati y'abantu. Abantu basanzwe bagira ibyo bapfuye, hanyuma umwe muri abo afise inshuti mu iperereza akarondera ko za nshuti zimufasha guhindura vya bintu bikaba ibibazo vy'umutekano. Nuba ko iperereza rifata umuntu rimwagiriza ibibazo vy'umutekano, kenshi babashira ko ngo bakorana na Red Tabara, ariko ugiye kwimba ukabona amatati imbere yari ahari hagati y'abantu. Akarero gato impere ku mwigeme wa mbere dufise yanyurujwe muri 2024 n'uwitwa Corinne Nizigama. Corinne Nizigama n'umwigeme ava muri commune Kanyosha mu ntara ya Bujumbura rira. Uyu mwigeme afise musaza we ari mu matati n'umukenyezi wiwe, ariko bose uko ari babiri, yaba musaza we yaba uwo mugore wa musaza we, bose bari mu buzi hanze. Umwe ari mu bihugu by'Abarabu, ubundi ntitwamenye neza igihugu yoba arimo. Abana babiri bavutse muri urwo rugo bari kwa se aca basigira mushikiwe uyu Corinne Nizigama hamwe n'umuryango ngo bamurabira abana. Mu kwezi mpere ku 12 ku Noheli iheze, mu muryango wa nyina w'abana nabo havamo musaza wa nyina w'abo bana, araza atora babana atabasavye, amera nk'ubanyuruje abatwara mu muryango wa nyina. Umuryango wa se bati abana banyurujwe, baca bagenda gufatisha wa muntu yatwaye abana, no kuvuga musaza wa nyina w'abana, baja kumupfungisha. Bagiye kumupfungisha mu muryango wa mugore rero bati mudupfungiye umuntu, uwacu mumupfungiye mu gasho kazwi, uwanyu wewe tuzomutwara mu kamazi aho azoterwa ishinga. Bakibaza ngo n'ugufyina. Itariki 8 z'ukwezi kwa mbere muri 2024 uyu mwigeme yari yiriwe kuri zone aho wa muhungu yari apfungiwe kugira chef de zone abafashe ngene bo kumvikana ico kibazo kikava mu nzira. Agize arataha
ageze i Bujumbura aha kuri mu Gasenyi aho bita ku Masaro, avuye muri bisi arasohotse, haca haza ubwo nyene voiture Toyota TI ivamwo abantu bambaye impuzu z'igipolisi bafise inkoho, bacakira wa umukobwa avuza induru, n'abandi bose bari bavuye muri bisi barasemerera bashaka kuja kumutabara. Abapolisi babarabisha ko inkoho, umukobwa bamwinjiza mu modoka, imodoka iragenda, umukobwa baragiye. Kuva bamutwaye ntarigera asubira kuboneka. Iyo modoka yaramenyekanye, abantu baramenye, baravye plaque baravuga ko ari imodoka yo mwiperereza. Mu myanya ya mbere mu muryango baranaronka amakuru avuga ko uwo mukobwa apfungiwe hajya mwiperereza kuri katedrale. Ariko imisi uko yahaca, twebwe natwe tubagiye muri ndondeza, abo tubaza batubwira bati uyo mukobwa ntawe uhari. Tubajije gose amakuru twaronse nuko mwifatwa ryiwe mwiperereza hatigeze havugwa amatati amwe ya musaza we n'umugore wa musaza we, ahubwo havuzwe ko uwo mukobwa ari mushiki w'umuntu ari mu Rwanda, yahungiye mu Rwanda, w'umu MSD. Bagira bati abo bantu bakorana na Red Tabara. Rero muza gusanga abantu benshi banyuruzwa muri 2024 ari ibintu biza gutyo, amatati y'abantu aca yambikwa ivya politike, umuntu akanyuruzwa yagirizwa ibintu vya politike, ariko isoko ryavyo yari amatati asanzwe ari hagati y'abantu. Uwo mwaka twagiye tubona abandi bantu benshi rero baciye baza bariyongera ko, nk'intara ya mbere twabonye bikomeyemwo ni intara, hatanguye intara ya Bubanza. Ibubanza ukumva umuntu yari yicaye ahantu ku kabare, akaza abona bahaje imodoka irimwe abapolisi baramujanye, twarondera ukumva ngo hari imbonerakure zari ziriwe zimucunze ku murango, tukumva bamutwaye ko arabo mwiperereza, uwo muntu ntiyigera asubira kuboneka. Ivyo birusubira kuboneka cyane kandi mu ntara ya Cibitoke, aho hari abantu benshi dufise bava muri komine Mabayi bagiye baranyuruzwa, bamwe bagakugwa imabayi nyene, abandi bagafatirwa mu gisagara ca Bujumbura, ariko abo bose ugasanga bahurira kuba ari abanywanyi ba CNL. Mugabo waza kwimba kumwe nabivuze, tukaronka amatati yandi asanzwe yabihereye ko imbere yuko baza kubambika ivya politike, babagiza ngo bakorana n'imigwi y'abagwanyi. Abanywanyi ba CNL dufise abashika 12 banyurujwe muri ico kiringo. Iyindi ntara novuga ikomeyemo cyane ivyo kunyuruza abantu habaye mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura turakunze kuvuga umukuru w'iperereza muri ico gisagara, Elifaze Niyongabo, asa nuko ari bugabo bwigaba. Iyo tubajije nabo mwiperereza baratubwira bati inguvu Elifaze Niyongabo afise zisumba n'inguvu z'umukuru w'iperereza ryose ry'u Burundi. Kubera iki? Kubera ko ari inshuti ya Angeline Ndayishimiye, umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Rero Elifaze Niyongabo muri kino gihe ashobora gufata umuntu wese ashatse, aho ashakiye hose, nta nkurikizi n'imwiba, dusemerera canke tureka, wewe abandanya igikorwa cyo kunyuruza abantu. Ni ibintu vyumvikana ko biteye ubwoba bwose. Pacifique nahanzwe mu kanya muravuze muti bitangura ari amatati hagati y'abantu, no kuvuga ku matoza muri ko muragira kuri abo 25 bo muri uno mwaka 2024, ati mu nyuma bakagira gukorana n'imigwi igwana. Mbega abo bantu baba bafite ivyo bintu, baba bafatishije abo bantu, bafise ubucuti buhe n'abakozi b'iperereza mwavuze, canke boba bashobora kwemeza gute abo bakozi b'iperereza kuza gutwara abo bantu imbere yuko ivyo bihinduka, canke ni bimwe abantu bavuga bati kubera ko naka yarafitaniye amatati na naka twibaza ko yoba yamuherereye. Izo nguvu zo guherera abakozi b'iperereza bagakoreshwa mu matati y'abantu, mu nyuma abantu bakabugwa irengero, muzisigura gute? Ikintu je novuga kimwe kinateye ubwoba, burya kunyuruza abantu byose byama biteye ubwoba. Mugabo hari imyanya twabona ingene abantu banyurujwe, ndakunze kubivuga, dufate nko myaka ya 2015 16, twarabona ingene abantu banyuruzwa ko bihera ku nzego zijejwe iperereza, ku bategetsi. Umutegetsi watwara nk'iperereza ujya DDI wo muri Service National de Renseignement, utwara iperereza mu gihugu hagati, agahura n'utwara iperereza mu gisirikare, agahura n'utwara iperereza mu gipolisi,
agahura n'uwatwara iperereza ku kirimba ca perezida Nkurunziza, abo bahura kirandwi bakaca bakora intonde z'abantu bavuga bati twe twararonse amakuru yerekana abariko baratugora, abakoze imyiyerekano, abo baba bari kumwe na Red Tabara canke Forebu, gutyo bagashyira hamwe ayo mazina, bamaze kuyashyira hamwe bagafata ibyo kuja kubafata babanyuruje, ariko ya mazina yose akaduga ku mushikiranganje w'umutekano w'ico gihe, ico gihe yari General Arengiyome Bunyoni, akaba yubafata ingingo kw'izina ryose bamuhaye, kuri urwo rutonde akavuga ati uyu aratwagwa mu mpimba, uyu baramukorera ibyo baca bamukorera tutazi nimba kwa baca kumwica, bomba biri muri bya bene navuze ko ari abantu batigeze basubira kuboneka, mugabo ukumva ko ari ibintu bifise umurongo biriko biracako. Mugabo muri kino gihe ibintu turiko turabona, ibyo turiko turabona nakajagari gateye ubwoba gose. Umva bihereye ku bantu basanzwe bapfuye ikintu, bakaca biyegereza umukuru w'iperereza mu ntara, umukuru w'iperereza mu ntara akaca ahindukiza ibintu baza kwagiriza uwo muntu bakamushyira ko akorana na Red Tabara, bahejeje ivyo akaca bibwira abamutwara mu iperereza bakamuha uruhushya rwo gufata uwo muntu, ari ukomeye naho nk'uwo Elifaze Niyongabo mvuze wewe aca yiruka akamwifatira ntibamukora ko arazi ko ari ntakogwako. Rero uti kugira bishike aho umuntu yumvisha umukuru w'iperereza mu ntara ngo mfatira naka, vyoba bifatira kuki, ico cogora kiragoye kwishura. Sindamenya ko yoba ari impera y'amafaranga babaha, ko umuntu yoba atanga amafaranga ati jewe ndafise umuntu angoye, raba ingene wo munkuriraho, ariko raba ingene ubigenza bizoba bisiguritse, naco nzi. Sinzi ko ari ubucuti bafise busanzwe, wewe uri mwene wacu mfasha unkure ko naka, ntitubizi. Reka ndabaye nk'uburorero bundi, kuko ubu aho ndiko mvuga uburorero bw'ibintu turonka amakuru ariko ivyemezo bitokoroha kubitanga, ariko dufate nk'ibintu vyagiye ahabona bitanyegeje. Hariho abantu babiri bafashwe n'iperereza uyu mwaka, bafatwa n'iperereza bariko baganira mu magroupe WhatsApp. Harabayeho umuganga yitwa ntihenze sinumva ko ari Patrick Bitanga Umutwenzi. Uyu muganga aba muri groupe y'abaganga nkawe, baja ngaho kujya abantu bangana baganira bagatebura, bavugana ibintu by'72. Bariko bavuga iby'72, uyu muganga acishamwo amajambo ntagiye kuvuga ko shigikiye jewe, sindayashigikiye, mugabo vyumvikana mu bantu bangana ko bishobora gushika akaba abakoresha bene izo mvugo. Avuga ati ajya amagufa muzura y'72 ntituba tuzi neza yose ko ari ay'abantu, murashobora gusanga muvuzuramwo n'ayatari ay'abantu, ariko mukaca mubituzanira mutabipimye mukemeza ngo n'abantu. Mvuge ko ivyo bintu atari je ndabivuze kandi ntabishigikiye, bitoshobora guca mu kanwa kanje. Mugabo rero bariko baraganira vyari hagati y'abantu b'abaganga bangana umengo baratebura, bazi ko iyo abantu bangana ibi vy'amoko mu Burundi abantu baracokozanya ukamenga baratukanye, ariko muri abo baganga hakaca bamwe umwe kubera zinanye nabo mwiperereza, akaca abwira abo mwiperereza ati hano twariko turagira iganiro muri groupe WhatsApp, uyu muntu ni mumufate ibintu avuze ntibishoboka. Bukeye Patrick Bitanga Umutwenzi ariko anyonga imodoka, akazabona bamwe mwiperereza bamwe ba Elifaze Niyongabo nyene mvuga baraje baramufashe baramutwaye. We yaratomboye ko byaciye bimenyekana ubwo nyene ko ari bo bamutwaye, ariko yatwawe nk'uko. Naho umuntu acavuga ati ubucuti bw'uyu muganga ari mu groupe y'abaganga na Elifaze Niyongabo nubuhe ku buryo aca abwira Elifaze ati umuntu twaganiriye muri groupe ntitwahuje, genda umufashe. Pacifique nahazwe ijwi ryari ryongeye kugenda muri ko murasigura muti ubucuti bwa buri hagati y'abo bantu bafatisha abandi n'abari mu nzego ziperereza n'ubuhe mwasanze. Yego mbona yimbuze nti nkaho kiratangaje wimviye nk'ingene nk'uyu muganga nk'umuganga gusa aca abwira Elifaze Niyongabo ati hari umuntu utahuje muri groupe none cumufata. Umuntu bica bitunanira kumenya ubwo bucuti bw'abo bantu bwaribwo. Bwo bari ubucuti bufatiye kuri ivyo vy'amoko, bwo bari kubera ko basangiye ubwoko iby'72 kabibashavuza co kimwe. Ngaho ntidusubira kumenya ikintu gituma uwo muganga muri groupe bimworohera guhamagara Elifaze akaca afata uwo muntu. Mu kwezi kwa kane hari Ingozi habaye ikindi kiganiro muri groupe y'abamenyesha makuru. Muri iyo groupe y'abamenyesha makuru muribuka ko ico gihe hariko haravuga ko hoba hariko haratangwa imipanga mu gihugu, inkuru mu nyuma yahavuye ibeshuzwa n'abayitanze nyene.
hanyuma muri iyo gurupe bariko baraganira habamwo mumenyeshamakuru umwe wo mu kinyamakuru Ubumwe. Uyo azana inkuru aho azana umushikiranganji wa kera wo kwivuna abansi Filime Sinzoyiheba, ariko aravuga ati mu kurwanya abaroberi twaratoye ugwaruka, tuzoruha imipanga, tuzoruha amacumu, tuzoruha ibishoboka byose badufashe kurwanya aba baroberi. Yacazana ati urabona bimwe muvuga by'imipanga ko ari mwebwe mwabikora, acagira ko ati ntako mutari mwaragize ngo mutumare, ariko Imana yaraturinze. Hanyuma muri iyo groupe hacamwe uwundi mumenyeshamakuru acagira ishavu nawe, uwo mumenyeshamakuru yitwa Sandra Muhoza. Sandra Muhoza ni umumenyeshamakuru yarokotse mu 1993. Mu 1993 yari kumwe na Inakuru, yari kumwe n'izindi nshuti ziwe, baraza barabatema n'imipanga barabica, na nyina yishwe uko nyene yishwe n'umupanga. Sandra Muhoza kari kakira kana gato. Ibyo bintu bibaho mu mutwi we, umuntu wese arashobora kwibaza umwana yabonye abavyeyi n'inshuti ziwe bicwa batemagujwe umupanga, ico bavuze umupanga bishobora kumugirako. Nawe nyene acavuga ko akundi nyene nk'uwo nyene ati murabeshe ntako namwe mutagize, ariko natwebwe turiho. Bano bamenyeshamakuru babiri baravye bavuze ibintu bisa. Umwe ni umumenyeshamakuru w'umuhutu agira ati mwabatutsi ntako mutari mwaragize ngo mutumare, ariko Imana yaraturinze. Uwundi ni umumenyeshamakuru w'umututsi yahatswe kwicwa n'umupanga nawe atemwe, nawe ababwira ati namwe mwabahutu ntako mutagize ngo muduteme, ariko turiho turi bazima. Wa mumenyeshamakuru w'umuhutu bikaca bimworohera wewe kubwira abo mwiperereza ikiganiro bagize, hanyuma hakaca hategurwa inyuruzwa rya Sandra Muhoza. Sandra Muhoza azabona haciye nk'imisi idashika indwi ico kiganiro kibaye, haba umudandaza w'Ingozi amutumira ngo ashaka kumuha ikiganiro. Sandra Muhoza Imana yiwe arabibwira umuryango ko ahamagawe n'uwo mudandaza bita Portion ngo agiye ngo amuhe ikiganiro. Ageze mu kibanza yamubwiye ko amuheramwe ikiganiro. Ubwa mbere bwo yarahageze asanga ico gipangu cose nta muntu numwe ahari kiretse umuntu umwe w'umunyezamu. Arabaza ati none Portion yampamagaye ni hari? Ngo yango yasohotse, ngo rindira gato. Aramuhamagara ati ndindira gato ndaje. Ageze kuza abona wa Portion aje azananye n'iyindi kamyonete yo mwiperereza irimo umukuru w'iperereza Ingozi Godefroy, afise abapolisi baza bashika bafata Sandra baramujyana. Umuntu acayibaza ngaha buno bucuti bufatiye kuki kugira ngo abamenyeshamakuru babiri baganiriye muri groupe WhatsApp bavuze ibintu bisa, umwe muri bo acafatwa n'iperereza kubera ko hari umwe wundi yahamagaye iperereza ngo mufate naka. Ikikumbure turaza kwigaruka ko inyuma ingene hari hateguwe ko uwo munsi nyene Sandra ashobora kurara yishwe, ariko Imana igakinga. Kumbure turaza kukigarukako, ariko ngumye ngaho ku kibazo wambajije ati bigenda gute ngo abantu bariko baharira ibisanzwe canke bapfuye ivyabo bishoboke ko bazana iperereza bagahamagara iperereza bikanyuruza umuntu ku rugero rwo kujya kumwica. Ni ibintu nanje bingora gutahura ibintu tugezemwo muri kino gihe. Kiretse ko bibagora gutahura Pacifique Nahazwe, hari insiguro mwebwe mu biha canke hari ayandi makuru muronka babaha makuru ashobora kubaza nk'insiguro y'ivyo bintu biba bidasanzwe? Ico bikoze insiguro yonyene imwe ibisigaye no kuvuga ko igihugu ingene gitwawe kiriko gitwarwa mu kajagari. Inzego z'iperereza ni benshi bakunze kumbaza ngo mbega ibi vyuko inzego z'iperereza zishobora kunyuruza umuntu ahandi birabaho? Hariho aho bibaho, hariho ibihe bene ivyo bishobora kubaho. N'inzego zikomeye cyane zo kw'isi, dufate iyo bavuze nk'abanyamerika n'abandi, hariho bafata nk'ababa bita abateroriste, birabaho. Ivyo birabaho ko ari abantu bahora bafatwa bene uko. Mugabo kugira ngo iperereza ririnde rigera aho rifata umuntu, ni ukuvuga ko kiba ari ikintu gihagaze ku nyungu ihambaye cyane y'igihugu. Hamwe bagira bati kazoza k'igihugu kose karagiye mu kaga kubera ibintu biriko birakogwa n'uyu muntu, ku buryo tuteza gufata ingingo zidasanzwe zo gukingira igihugu mu gufata uyu muntu akaja gupfungwa, hanyuma bagafata uwo mwanya wo kumubaza amakuru y'ivyo bintu bafata ko bidasanzwe ku mutekano w'igihugu.
ariko muze kumvikana kuraba 120 mwavuze muri no myaka ine musanga ivyo bakurikiranwa ko bijanye n'izo siguro mutanze nta na gatoya usanga ari abantu bazira imigambwe yabo, usanga ari abantu bazira urwikekwe, usanga ari abantu nk'ibindi ko ndavuga by'ibiganiro umuntu akagira ikiganiro, usanga ari abantu bazize ibintu avuze amatati y'abantu akaca yambikwa ibindi, n'ibintu bito cyane bitashoboka ko bibi ibintu byinjirwamwo n'iperereza. Hariho izindi nzego zijejwe ivyaha, ni parke, ni igipolisi gisanzwe, izo zashobora kuja guhamagara umuntu kurya twakuze twese tubibona, uwo muntu agasambishwa kwa OPG hanyuma akamutwara muri parke, procureur asanze uwo muntu koko hari icyaha cyo muri code penale kimuriko, akamurungika mu mpimba cyangwa mu yindi bohero rikuru, mu nyuma akaja imbere y'abacamanza akaburana, atsinzwa akagira icyaha bakamushyira ko igihano, atsinze naho akarekurwa agataha. Mugabe ibyo turiko turabona, kumva uharira n'umuntu muri WhatsApp ubwo nyene iperereza ngo pa bakaba bagutwaye kukwica amara. Ego Pacifique nahazwe kumbure ko ducunguje umwanya tugende mu gice cya kabiri yani naco cyanyuma cya kino kiganiro, mugereranije ino myaka ine Ndayishimiye atwaye n'imyaka kumbure ine ya nyuma y'umuhisi President Nkurunziza, hari ibyo bahurira ko kubijanye no gukoresha zino nzego. Twibutse yuko urwego rw'iperereza rwegukira umukuru w'igihugu. Uno munsi kuri iyo myaka ine ya nyuma Nkurunziza yoboye igihugu n'iyi myaka ine Ndayishimiye amaze gutwara, aho bihurira ku matoza mufise yaba ku bitigiri, yaba ku by'abantu banyuruzwa bahogwa, yaba ku nzego zibakurikira, nihe hari ibyo bahurira ko n'ubwahe kandi budasa kiretse ibyo mwamaze gusigura kumbure mu majambo make mwotubwira mu munota umwe kugira ngo ndabaza ikindi kibazo. Novuga ko atatandukaniro rinini kuri ivyo bintu kuko nta cyakozwe cyo kubihagarika, gusa ikitumvikana nico Ndayishimiye yoba bikorera. Kwa Nkurunziza yafata ko igihugu cyamugumukanye, yafata ko igihugu atagishoboye kugitwara kubera twari twanse ivy'ikiringo cya gatatu, agira ati inzira yonyene siganye yo gutwara Burundi nukunumya bano bantu batemera ikiringo cya gatatu, ndabinjizemo ubwoba babeho bajugumira, ariko kuzanamwo ivyo byo kunyuruza abantu kugira ngo abantu bose baje mu bwoba, kandi byarakoze abantu barinjiwe mu bwoba. Ariko kwa Ndayishimiye abangana iki nimba mwibuka ibitigiri ku matoza mwari mwakoze icyo gihe mu myaka ine ya nyuma ya Nkurunziza? Kwa Nkurunziza ibara ryaguye cyane muri 2015 na 2016, iyo myaka karakamaramaza, ariko tugeze kuri 2017 usanga ibitigiri bitanguye gukoroka, ugasanga nko ku mwaka hariho nka 2017 niraza ko dufise abantu nka muri 10 n'abandi banyurujwe uwo mwaka. 2018 hariho amatora, ico gihe ibitigiri byaraduze turashikira 40 n'abandi. Tugiye muri 2019 birasubira kuba nk'ibimanutse kuko twari tugeze abantu 30 ku mwaka wose. Hanyuma mu matora ya 2020 bitigiri twashoboye kubona biduze, niho navuze mu gice cya mbere cy'umwaka babaye abantu 17, bikaca bidutangaza kuri Ndayishimiye. Rero mu gice cya kabiri amatora yaheze atacu umuntu abona kimugoye, ibitigiri bikaca biduga cyane. Hanyuma zanamwe iperereza ry'igisirikare namaze kubivuga ritahora riri muri ivyo bintu, ryo rikora ibara kurusha muri 2021 karagahengwe mu gihugu. Ubu naho 2024 ntawe ushobora kumva igituma intwaro ya Ndayishimiye iriko yanyuruza abantu gutyo, ntibishobora kumvikana. Rero kubwanje intwaro ya Ndayishimiye niyo ifise umurindi munini ku buryo umuntu yibaza ati mbega Ndayishimiye yahuye n'ivyabaye kuri Nkurunziza muri 2015 hamwe nawe yoronka igihugu cyose gihaguruka kimwiyamiriza. Pacifique natwe nimba muriko muranyumva ijwi ryanyurira asuye kugenda, mwariko murasigura ariko yuko bigoye gutahura umurindi ibyo kunyuruza abantu ku ntwaro ya Ndayishimiye uri kurafata. Yego nako ndavuga ni nk'ubu 2024 haboneka mu gihugu hatekanye, ntawe ushobora kumva igituma ibyo kunyuruza abantu byasubiye kuduga cyane. Umuntu yakaca yiyumvira ati mbega hamwe Ndayishimiye yohura n'ibibazo nk'ivyo Nkurunziza yabonye muri 2015, hamwe hoba abantu biyamiriza intwaro yiwe kujya twabikoze muri 2015, mbega yemwe yo havokora ibiki nimba anyuruza abantu gutya mu mahoro
atakiriko kiramwirukako, mbega haboneka abiyamiriza kuri iyi myerekano ikaba nk'iriya, yohava dukorera ibiki? Mbona ko intwara Ndayishimiye iteye ubwoba gose, uravye bino bintu bibandanya kandi ataco ubona cyariko kiramugwanya. Ego, ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza cyo kimwe no mu ntango za Perezida Ndayishimiye, kiretse ishyirahamwe Focode mu mugambi ndondeza bakora amatohoza, hari ayandi mashyirahamwe aharanira hagati y'akazina muntu, yaba ayakora mu gihugu, ayakorera aharanira hagati y'akazina muntu bahunze, canke amashyirahamwe mpuzamakungu abandanya akora ku Burundi, yagumye akora asemerera. Mbega muravye inguvu bashiramwo kuva ico gihe gushika uno musi, ibitigiri bikabandanya biduga, intege nke zoba zirihe? Kwabaye ukunanirwa canke ababikora basa nuko badaha agaciro abo bavuga canke batanga ivyegera? Ku ruhande rumwe, igituma bino bintu bibandanya binakomera nukuba ababikora batigera bahanwa. Urumva babayeho ni ibintu bitangaje, usanga abantu bo mu nzego z'iperereza batinya Focode kurusha gutinya ubutungane. Usanga iyo bariko barakora bino bintu baja gutera ubwoba imiryango ngo ntimusubire kubivuga, ntimubibwire Focode. Focode yo bagira ibimenye banka ko Focode iberekana. Ni kimwe namaze kuvuga nti abantu b'inkozi z'ikibi naho muhabona bakora ikibi baranka kumenyekana ko ari bo bagikora. Rero bijya bintu byuko tubashyira habona tukavuga umuntu yabikoze, bijya bintu baravyanka gose. Abantu bose bariko barava mu iperereza ni benshi bambwira bati twarakubiswe, twaragize utatu, ati uzohirahira akabwira Pacifique bino bintu twabakoreye ngaha tuzoja tugaruka kandi hoho ntazokira. Ni kuvuga iperereza riragwaye kumva Focode imenya ibintu birikoregwamwo. Rero icyambere kibikomeza ibi bintu nuko tudafise ubutungane nyabutungane buhana bino vyaha. Mu mwaka uheze hari hakuwe Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi atigeze akurikirana bene ibi vyaha. Twagira tuti kumbure ngira hagiye kuza gahengwe ko haje Leonard Manirakiza wazikubita gashi akurikirane bino vyaha. None nawe nyene ajasa n'uwa mbere, ibi bintu biriko biraba mu maso yiwe, tubandanya tubivuga ariko nta muntu numwe akurikirana kuri bino vyaha, na cyane cyane abatwara inzego z'iperereza mu ntara bariko barabikora. Ikindi kigira kabiri gituma bino bintu bikomera nuko n'urwego mu gihugu rwari rujejwe gukurikirana iby'agateka kazina muntu, ni ukuvuga CNDH, nayo nyene idakora akazi kayo. Iyi CNDH mu cegeranyo twasahoye no munsi twayigarutseko cyane, twerekana ingene ubwo rwego by'ukuri ataco rumaze kubijanye n'iki kibazo cy'abafatwa bakanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo. Aha twibukije ko nka CNDH dufise irongowe na Sixte Vinyini Muraba kuva muri 2019. Ni ukuvuga amaze imyaka 5, amaze no gusohora ivyegeranyo 5 nyene. Muri ivyo vyegeranyo 5 ntarigera yemeza ko hariho umuntu umwe gusa, muravyumva namwe mwibaza, umuntu umwe gusa yafashwe n'inzego z'igihugu ntiyigera asubira kuboneka n'akamaramaza. Ngiyo raporo 20 mwebwe muvuga kumbere bo ku myaka 4, nta numwe ari mu cegeranyo cy'umugwi CNDH, nta numwe bemeza ngo yaranyurujwe n'inzego z'igihugu, kuko kugira bavuge ngo disparition forcée nuko umuntu bibanza kuboneka ko yatwawe n'inzego z'igihugu, za nzego zikaca zanka kuvuga iyo zimupfungiye canke kwemera ko arizo zamufashe. Rero bobo ntibigera bemeza ko hari umuntu numwe yafashwe n'izo nzego. Ibyo bakabivuga ufatiye ngaho oye kumbure ko ntabakiriyemwe, ntimwibaza yuko kumbure ko abo bo mu mugwi CNDH bakurikiza amategeko mu kudashoka bita ikitari cyo icyabaye, canke ugasanga ni mwebwe muri Focode mwihuta kuvuga ibitari byo kuvuga yuko abantu banyurujwe, mu gihe abo muri CNDH banka kuvyandika kumbure ko atabimenyetso bafise baravye amategeko afatirwa ko canke ibimenyetso umuntu afatira ko kugira ngo umuntu avuge yuko yanyurujwe. Wanashima bo bafise ibimenyetso bisumba n'ibyo twebwe dufise, kuko twebwe turavugana n'imiryango ikatubwira iti umuntu wacu yafatiwe aha, yafashwe na naka, dufatiye ku bimenyetso baduhaye tukabaza mbega iyi modoka mwamuyizi, tukayimenya tuti ikoreshwa na naka,
icyo gihe yari ifiswe nande, ugasanga twatoye uwo muntu tukerekana gutyo tugashikaho twerekana urwego rwamufashe urwo arigo. Ariko CNDH ubwa mbere CNDH yakira imiryango nyene yabuze, imiryango ikabaha ya makuru yose natwe tuba twaronse. Iruhande y'ivyo CNDH ifise ububasha bwose bwo kuja mu iperereza, baragenda mu iperereza bakabaza ivyo bintu bakabimenya, baraja mu iperereza ry'igisirikare bakabaza ivyo bintu bakabimenya, baraja mu zindi nzego zose z'igihugu zishoboka bakabaza ikibazo c'umuntu bakakimenya. Ariko bamaze kuronka ya makuru yose, inkuru bakaca bayandika ukuntu itoshobora guhinduka disparition force. Ahubwo ngiriye ko ndanyarutse gose, hariho ibihe bimwe raporo zabo bashima gufuta burundu ko ari umuntu n'umwe yabuzwe irengero, nukuvuga kubura bisanzwe dufite umuntu yarazimiye. Ivyo bakavuga ko navyo nyene bitabaye. Aho ni nk'umwaka dufate nk'ibihumbi 2020, raporo yabo ivuga ko muri uwo mwaka ata muntu n'umwe yabuzwe irengero mu Burundi, yaba ivyo twari twita disparition forcée, aho umuntu aba yafashwe n'inzego z'igihugu, canke umuntu yoba yazimiye bisanzwe akagenda amazima yonga abantu ntibamenye iyo yagiye. Banditse ko ari cegeranyo ntabakiriyemwo, nimba mwarabisomye baravuga canke baremeze yuko ya miryango y'abantu 120 muri ko muravuga muri no myaka ine yoba yarabituye. Baravyandika ko imiryango yabituye, mugabo amatohoza yabo akerekana ibindi. Raporo zabo novuga ko zigenda zitandukanye. Umva nabaye nk'akarorero ka raporo ya 2020, ho bavuga ko ari ubusa atana kimwe bamenye. Ariko uwo mwaka twebwe nyene turazi President wa CNDH nimba azoshaka kumbinyuza azohaza mu kiganiro nawe nyene ikinyene tugihuriremo, kandi we nyene ndazi neza ko yagize uruhara mu kurondeza nk'uwitwa Arcade Butoyi yanyurujwe mu Cankuzo itariki 28 z'ukwezi kwa kane muri 2020. Arcade Butoyi yari mu masendika y'abarimu, yari yaserukira Orikome mu ntara ya Cankuzo. Arcade Butoyi uwo munsi anyuruzwa n'umunsi Agatongwasa yari yagiye kwiyamamaza mu ntara ya Cankuzo. Arcade Butoyi akaba afise ivyuma vy'umuziki, niwe yagiye kuvuza ivyo vyuma muri meeting ya Gwasa, mu gihe bari babujije abantu bose kumuha ibikoresho yari gukoresha mu kwiyamamaza. Atashe ku mugoroba ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo, Arcade Butoyi ryari risubiye kugenda muri ko murasigura ko uwitwa Arcade Butoyi wo mu Cankuzo yanyurujwe mu gihe yari yatije ivyuma bisohora amajwi kugera kure mu kwiyamamaza k'umugambwe wa Gatongwasa. Yego, atashe rero avuye muri iyo miyamamaza akagaruka ku mugwa mukuru w'intara, niho yagiye ahantu mu kirabo acanyururizwa muri ico kirabo. Guhera ico gihe abaragiye. Rero President wa CNDH ujyanye na hari ku makuru yahawe na Rigiteka yarafashije nawe kurondeza amakuru y'iyo Arcade yarari, ariko nticabujije. Inde yafashije twijanye ryari ryagiye Pacifique nahazo, ninde yafashije? Sixte Vinyini Muraba arongoye CNDH ku makuru yahawe na Rigiteka yarafashije kurondera amakuru y'iyo Arcade Butoyi yagiye. Ariko hageze gutanga raporo y'abanyurujwe yanditse ko uwo mwaka ata muntu bafise yanyurujwe. Urumva nk'ivyo ko bitangaje gose. Muri ico gihe hari insiguro mufise kuba azi ibintu ntavyandike muri raporo. Insiguro mutanga ko aba muri CNDH baba bararose amakuru imiryango yarabituye, mugabo hagera gusohora ivyegeranyo ivyo bakoze mu kazi, mu bisanzwe biri mu kazi bakora, hanyuma ntibandike ukuri ku kazi bakoze kandi barakoze barituwe. Ico nibaza muri raporo twe twanditse twavyise la complaisance. Ico bita complaisance ni igihe umuntu akora, complaisance ni igihe ukora ibintu kugira uryohere amatwi y'umugwi kanaka, baryoherwa ariko barakumviriza. Twebwe tubona ko babikora gutyo banka kwiteranya kumbure n'ubutegetsi, bakabikora kubera bafatanya cyane n'ubwo butegetsi naho bitwa ko bigenga, kugira ngo bwa butegetsi ntibucafure nk'uko buhora bubivuga, ntibuboneke ko buriko burahonyora by'ukuri agateka kazi na muntu ku rugero runini cyane. Nico nibaza ivyo bintu babikorera, kuko iki ni icyaha gikomeye cyane, ni icyaha kiri mu byo bita les crimes contre l'humanité. Iyo ubutegetsi buboneka yuko bukora ibintu byo kunyuruza abantu, bwagirizwa des crimes contre l'humanité, ivyaha by'agahomera buntu. Rero ko umuntu asanzwe afatanya n'ubwo butegetsi
birumvikana ko byari bimushikira akagira ati nkavyemeza uko biri buno butegetsi burambara ibara. Nibaza ko ari ivyo bishikira umukuru wa CNDH uno musi. Ego Pacifique nazwe mu kanya mwasiguye nimba ntibeshe ninibesha kumbure ko muraza kumpinyuza mwavuze muti kuri nkuru nziza kumbure beshi bahogwa imbo za politike kuko yabona umenga hari abantu barondera kumugwanya tuno musi nta bimenyetso vy'ihungabanya ry'umutekano canke ku rubuga rwa politike zerekana ko abantu bashamiranye canke bahanze cyane ubutegetsi atahubwo ni akajagari. Ubu twimirije amatora tugiye kujamwo inyuma y'umwaka udakwira, mbega niba uno munsi ako kajagari muriko murasigura ariko gatuma abantu banyuruzwa ku rugero rw'ibitigiri mwatanze 25 bagezweko mu kwezi kwa gatandatu, ntimwibaza yuko bizokunyuka mu gihe hajemwo imvo za politike nazo zifatanye n'ivy'amatora? Nivyo cyane muri raporo twakoze twabishimitse ko gose twerekanye turavye uyu murindi ibintu biriko tukaba twimirije kwinjira mu gihe c'amatora. Nibutse ko atanu umwaka usigaye kugira twinjire mu matora, turafise ubwoba gose ko igihe c'amatora kizoca kibamwo byo kunyuruza abantu ku rugero rusumbirije cyane. Rero nico gituma ku ruhande rumwe duhamagarira abategetsi b'u Burundi guhagarika bino bintu. Ikindi kinadutera amakenga nuko urumva na ya CNDH turiko turavuga nta n'inguvu igifise uretse ko atavyo yanakora. Ubuhoho iherutse no gutakaza ryateka ryayo byuko yogiye gutabaza mu makungu yerekana ibiriko biraba. Niho twasubiye gusaba ko nko mwishiramwe mpuzamakungu none no musi ko bimeze uko mu CNDH mwumvise muvuga yuko kumbure ko n'ibyo ukoze kenshi urondera kuryohera amaso n'amatwi vy'abatwara. Uno musi bino bitigiri biriko biraduga birahagarara gute ibyo kunyuruza abantu mu Burundi? Ico kibazo uno musi nibaza yuko kizoteba gihagarikwa nande biciye mu nzira izihe n'inzego izihe mu gihe umurindu uruko kandi inzego n'abazirimwo babavuzwe badakomwakomwa ahubwo ubu batinya amaso n'amatwi y'abantu kuko babamenyekanye amazina imiryango ikabamenya? Icambere cyo nuko ico nyene tutogifata ko ari gito, nuko ico kubamenyekanisha cyo kwerekana ibiriko biraba by'ukuri ivyo ari vyo coguma gikomera. Ayo maso abacunze nuko twoguma tuyakomeza bakabona nyene ko bacunzwe naho inzego zobahanye zitabahana. Muri ivyo abashobora kubacunga ni bande? Ubwa mbere n'imiryango y'ababura. Aha tubandanya gushimika kuvuga ko iyo umuntu abonye unyurujwe batosubira guhendwa ngo bareke kubivuga kare, banyarutse iyo bivuzwe kare birakiza. Urundi abandi bantu bacunga nabahanye agatara kazi na muntu nkuko kwacu, nuko natwebwe inguvu zibandanya tukora kuri ivyo bibazo, tukanasaba abashobora kudushigikira kubo bikora gose kugira ngo igikorwa tubandanye kugishobora mu mashirahamwe yigenga akurikirana iby'agatara kazi na muntu mu Burundi. Urundi rwego rusigaye rwigenga uyu munsi rushobora kubwira amakungu ibiriko biraba mu Burundi nuwo twita rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Nukuvuga umuhinga yigenga wa ONU, muhinga wa ONU akurikirana iby'agateka kazi na muntu mu Burundi. Ikiringo ciwe kigiye kurangira muri ku kwezi kw'icenda. Hamwe rero twogira kugira CNDH dakora, twagira n'urwego mpuzamakungu rwabikurikirana ruzoba rutakiriho, ibara ryo bariguye. Turasaba yuko muri ONU mu nama ya ONU iby'agateka kazi na muntu yimirije gutangura mu kw'icenda ko kino kibazo hatogifata minenegwe, maze uyu muntu basubira mwongere igikorwa bamuhe n'inguvu zisumbirije kugira ngo abandanye gukurikirana bino bibazo biri mu Burundi, twese tumufashe nawe abandanye kubwira amakungu ibiriko biraba ivyo ari vyo mu Burundi. Ivyo mubisaba muciye muri kino kiganiro canke musanzwe mufise izindi nzira mucamwo ivyo bita sinzi ngira positive canke ukuntu mukora mu mashirahamwe kugira ngo abantu bavyumve ibicegeranyo mwasohoye kimushikira gute, mukorana gute, mbega ikizere mufise n'ikihe yuko bizoba ivyo mwifuza? Buriya bene aya mashirahamwe rero uko akora ibi byose birafatanye. Hari ukuvuga, hari gutuma abanyagihugu bamenya ibiriko biraba, opinion ikamenya ibiri uko biriko biragenda, hari kwandika ivyegeranyo nkuko twabikoze biranditse neza muri ico cegeranyo, hari kubirungikira ivyo vyegeranyo izo nzego nyene zifata ingingo haba muri ONU,
haba mu zindi nzego z'isi harabaho no kuja kuraba abategetsi batandukanye mw'isi umuntu akasaba imibonano agasigura ivyo aba ariko aravuga. Ivyo byose ni urufatane rumwe. Aha ndiko ndabivuga muri kino kiganiro hari uwo kwibaza ngo ni bitoyi ngaha bibereye ngaha, ariko burya biba bigiye. Hajya ntibigarukira ngaha, vyumvirizwa na benshi. Burya ubuserukizi bw'ibihugu mu Burundi burumviriza bino biganiro dukora, abo bose baravyakira bagashira hamwe, ivyo bumvise byose vyariko biravugwa biragenda. Aha turiko turagikora ico gikorwa muri kino kiganiro nyene. Ego. Pacifique ninaswe nimba muriko muranyumva, sinzi ko muriko muranyumva ijwi ryanjye ariko riragenda, ariko akabazo aho kari kiretse ivyegeranyo, kiretse abanyagihugu basemerera, uno munsi hari yindi nzira mwebwe mubona nk'abakora amatohoza yoza ifasha kumbure yogabanya uno murindi? Ico kibajijwe nk'umuntu wo mashirahamwe yigenga usanga ata nyishu nini abafise, kuko nishura nko mu mashirahamwe yigenga. Mu mashirahamwe yigenga ni ukubandanya ibintu vyerekanwa uko biri kugira ngo inzego ziteza gufata ingingo zizifate. Izo ngingo bwa mbere zidateza kuba izo mu gihugu nyene. Abatwara Burundi bateza kumva ko ibi bintu ari akamaramaza, hanyuma bagafata ingingo zibiheza. Kandi noneho mwamaze kumva ko nko muri 2021 kuba twarabishize ahabona ko hariho agahengwe vyazanye gatoyi. Kumbure n'ubu ko twazanye icegeranyo kivyerekana, umuntu yoshobora kwizera tuti mu mezi make barashobora kuzana agahengwe na gatoyi, ariko ntihakenewe agahengwe, hakenewe ingingo nyazo zihana bakoze bino bintu, zigaheza bino bintu mu Burundi. Ku rundi ruhande n'urwego rw'amakungu nabwo nyine duteza kumvisha bajya batwara Uburundi, naho wumva batuka amakungu. Ku rundi ruhande murumva ko batwagiriza ngo turabatukisha mu makungu, nuko amakungu ari cyo nyene basigaranye bubaha. Amakungu yose ashoboye kuvuga yatahuye kino kibazo baragira aho bagarukirije, kuko ayo makungu barayakeneye kuri. Hanyuma abanyuma n'abarundi bonyene. Iyo rero tuvuze abarundi yabigiye gufata urugero rwa politike rwaho abarundi bateza kugera bakanka akarenganya, bakanka kunyuruzwa, bakanka kwicwa n'intwaro, bakanka ibi bintu bitakwiye kwemerwa. Sinca mvuga ngo jewe nyene ngo ndabwira ngo baza kuvyanka gutya. Igikorwa ciwacu ni iki cyo gufasha abarundi kumenya uko ibintu vyifashe, hanyuma imigwi itandukanye ikaruhira gukora akazi kayo k'ingene ibi bintu byotereza guhagarara. Mwe muvuze muti abanyagihugu bo kwanka, mukaba mwatanze tumwe mu turorero tw'abanyurujwe, abanyagihugu bahagurutse ati babaze uko uwo muntu iyo bamutwaye n'inzego zimutwaye ko hari abarabishijwe ko inkoho bagatinyirira ubuzima bwabo. Ntimwumva yuko mwabwiye ati mu byanke nabo ahubwo bahava bagwa mu mpore? Maze usanga dufise uburorero bwinshi. Hari uburorero dufise bimeze gutyo, ariko sinzi abantu bibuka nk'akarero kabaye mu mpera y'umwaka uheze, aho hariya mu Gasenyi hariho umukozi w'iperereza yagiye gufata umuntu, abanyagihugu bagatangira imodoka yiwe, umenga banayimenye n'ikiyo. Wa mukozi w'iperereza arananirwa kunyuruza umuntu kandi yaraje kumutwara. Ni ukuvuga ko byose bishoboka byose. Uko bukebuke abanyagihugu bazotera barinda, hariho ibyo bonyene bazoshobora kubuza. Uko kandi bazotera bagira umwete wo kubitumenyesha ibibaye, hariho abo bazoshobora gukiza. Nigeze kuvuga nti reka nza kugaruka ku karorero ko kwa Sandra, ku bwanje n'akarero gakomeye cyane abantu bakwiye kumva. Sandra navuze nti agiye kwitaba wa posheni, yarabwiye umuryango wiwe umuhamagaye, yongera arabwira n'abandi bamenyesha amakuru. Amaze kugera hahandi navuze ibyamushikiye, bamaze kumutwara mu iperereza aho baramubwiye icese ko ategerezwa gupfa. Yabibwiwe uko nyene ati wewe ntugire ngo nibindi uraza gupfa. Gushika naho n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi yagize ati ibintu bakwagiriza nta fatiro bifise, ariko n'amategeko nta kundi we urapfa. Iryo joro anamuraza mu yindi komine kugira ngo kuba yagira ati bahavaza kugutora noneho rino joro nyene bakwikire hano, reka bapfumwe banakubura rino joro, mugabo nukuri ntaco ndi bushobore, wewe uruwupfa. Uko niko yabwiwe ibintu. Hanyuma nanje ku ruhande rwanje haba muri bamwe bari babwiwe iyo yagiye banyandikira n'ingoga. Bamaze kunyandikira, jewe ubwanje nandikiye wa posheni. Posheni n'umuntu nzi,
n'umuntu mfise ko amaraporo menshi y'ibintu ibintu yakoze mu myaka iheze ku butegetsi bwa Nkurunziza. Naramwandikiye ndamumenyesha ko ndamuzi, ndamubwira ibyo nzi vyiwe, ndanamubwira ko nzi neza ko ari we yatwaye Sandra, ko ikintu cyose kiza gushikira Sandra kimujako, iruhande yuko nayo yandi makuru atarazi ko azwi yose aza kuja habona. Harabaho n'abandi baciye bamutelefona nk'uko, ariko sinagarukiye aho. Hari n'umuntu w'umutegetsi ntaza kuvuga hano, Imana imuhezagira ahari, nawe nyine nagerageje kubwira nti uyu muntu n'ukuri ntapfe, ariko azira ubusa, uyu muntu yafashwe na naka. Uwo mutegetsi ndamushimira kuko yarafashije iryo joro. Uyu rero Posheni barambwiye ingene yagize ubwoba, agatelefona mu iperereza akabwira abantu bose ati namenyekanye ko ari jewe, ndiko telefonwa n'abantu bose, n'ukuri uyu muntu ntimumwice byoza kunjako. N'akarero gato y'intanze kugira abantu bumva ingene kutabariza umuntu n'ingoga bishobora kumukiza. Hariho abatabarijwe n'ingoga babuzwe irengero, sinje kuvuga ngo hose bica bikunda, ariko iyo umuntu atabarijwe n'ingoga amahirwe yo kumukiza aba menshi kurusha iyo adatabarijwe. Sandra iyo wenyene atagenda avuze uwumuhamagaye, iyo wenyene hanyuma bamwe bibwiye nayo, iyo bataca bibuka gutabaza n'ingoga, umuntu witwa Sandra ntaba akiri muzima. Ego Pacifique Ninahazwe, mwigeze kuvuga yuko President Ndayishimiye akija ku butegetsi igihe hariko arakora iperereza rya gisirikare rinyuruza abantu ko yigeze kubihagarika, anavuga yuko ababikora bamenyekanye hanyuma biracureha mu nyuma vyongera kuduga. Uno munsi niba ari we aramutwa iperereza ari hejuru y'ugo rwego, mu musavyi iki kugira ngo bino bitigiri vyoye kubandanya biduga? Mugerageze mutumbereze mu munota umwe, dukoresha umwanya w'ikiganiro uriko urarangira. Kenshi mu mvugo z'abanyagata y'akazina muntu baririnda gose kuvuga abakuru b'ibihugu, ntusanga babadomako urutoke, ariko mu bisanzwe uravye izi nzego zinyuruza n'inzego z'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga ko bino bintu vyose bitera vyandikwa kuri we, vyandikwa ku mukuru w'igihugu. Bibi iperereza ry'igisoda, ribi iperereza service nationale de renseignement, ibi bintu bimujako uko agira kose. Muranumva bidogera izindi ntwaro ingene abandi batwaye, bakavuga ko bari bikoko canke bari bameze gute. Ejo yibagira ko aho yicaye ujya wundi bagiriza ariho yari yicaye, vyamuba ko nkuko nyine ariko arabiraba akabireka. Burya ntasubira gutandukana namwe bandi yagiriza. Rero ico twomubwira nk'umukuru w'igihugu, nafata ngo zikene ubu nyene niyabwira ubutwara iperereza ati sinsubire kumva ubunyurujwe, bizoba bihagaze. Ubu nyene yobwira ati Procureur General de la République, bano bantu bambwira ko banyurujwe, ndakeneye raporo yabo, unyereke n'icyo kurakora kuri bino bibazo. Ubu bino bintu byoca birara bihagaze, ubwo nyene umunsi yovuga iryo jambo. Ariko igihe azobavuga ibintu byo kuyeyemvya bidafashe, ibintu bizobandanya kuko bazokumva ko bashigikiwe nawe abazoba bariko barabikora. Nibutse ko mugomba kuvuga yuko umukuru w'igihugu adashikirwa n'ivyegeranyo muba mwakoze ku buryo atacakora kubera ko atamakuru afise. Mbega ntimwigera mumwandikira, ntimwigera mumenyesha nimba mwoba mwaramenyesheje yoba yarigeze kubishura canke hari ico yakoze, ibitigiri biragabanuka? Amakuru arayafise. Mu kwezi k'umunani tariki 30 nkize twaramwandikiye, tumuha igitigiri c'abantu 80 bari bamaze kunyuruzwa mu myaka 2 yaratwaye igihugu. Turamwereka amazina yabo, imyidondoro, amatariki banyururijwe ko naho vyabereye. Iyo raporo turazi ko yashitse neza uko umuvugizi we w'ico gihe yaravyemeye ko raporo bayibonye, ariko nta nyishu bigeze baduha, nta n'ingingo nimwe yigeze ifatwa ijanye n'abo bantu. N'ubu ntituhagarika, ku munsi wa mbere uza tuzomuha ikete rindi rikurikira rizoba ryishuza ijya mbere, twongere tumuhe amazina tugeze ko y'abanyurujwe kandi ku ntwaro yiwe bamwe 120. Ngaha tuvuga abanyurujwe ku ntwaro yiwe kandi yategerezwa no gukora no kubanyurujwe kuri Nkurunziza, ariko tubana dushimika kubo wenye nabazwa abo tuzomurukira kandi urutonde ku munsi wa mbere. Ntituzocika intege ngo ntatwishura, ariko yibuke ko aho yicaye ejo hari abandi, hari umunsi atazoba yicaye kuri iyo ntebe tuzomubaza bino bintu ingene yaguma bireka kandi abizi turiko turayimumenyesha. Ego akabazo kanyuma Pacifique Ninahazwe kumbure kerekeye igikorwa mukora no mu mugambi ndondeza
mbega muravye ko muravuze muti mu kanya twararungitse mu mwaka uheze amazina 80, uno munsi mugeze ku 120, hiyongeye ko abandi 40. Nta cyakozwe aho ku murindi umuduga, ntimuruha inguvu muzikura heze kubandanya mwishyuza abantu mwumva yuko batabubaha canke badaha agaciro ivyegeranyo muba mwakoze n'ibikorwa mukora. Abahanya hagati y'akazina muntu rero buri ico nyene nico kibaranga, ntibaruha, burya ntituruha. Abakora ivyo bintu barashaka bo nyene bari bo baruha, kuko ntituzohagarika, tuzoguma tubikurikirana. Ahubwo ikinasumba ivyo nuko bamwe batibuka ko hari imyaka batazoba bafise ubutegetsi, no muri iyo myaka tuzoguma tubakurikirana. Uyu munsi bibaza ngo barakomeye, turavuga ntihagire igikurikira. Ejo ntibazi ingene bino bintu bizobagarukako ata butegetsi bafise, bakisanga vya bibazo nyene bariko barahura navyo batagifite za nguvu bari bafise uyu munsi. Iyi ni impanuro nama natanze kenshi cyane ku bantu b'abategetsi. Turafise abategetsi usanga ariko bararondera ubuhungiro hanze. Mu myaka iheze ntivyari bikomeye nk'uko biriko birakomera ubu ivy'agati y'akazina muntu. Nibo bamwe bazi ibibazo bidasanzwe bagize kubera ivyakozwe mu ntwaro bari barimo, bamwe ugasanga nta n'uruhara by'ukuri bari bafise mu vyariko birakorwa ico gihe. Ibintu rero birahinduka. Aba bantu batwara uyu munsi ntihabone baduheza hanze turi munzi, buriya si kera bakisanga ari impunzi, buriya si kera bazoba bariko baratabaza nabo amakungu ngo abatabare. Yemwe mw'abantu munyuruza abantu, ejo ukagira ikibazo ariho ndi, ntuze wibaze ngo uzonkira. Simvuze ngo ni jewe umuntu, ni Fokode. Jewe naho nzoba napfuye, Fokode ifise abandi bazoba bayitwara, bazokubaza bino bintu umva turiko turavuga. Uyu munsi wibaza ngo urakomeye. Rero ndabasubiye kubaha impanuro, nukuri mwabategetsi nimumvavanure n'ibi bintu, mufise amategeko akwiye yo guhana aho muba mushaka guhana, nimuve muri ino nzira y'ikibi, y'ukwica, y'ukunyuruza, mukoresha amategeko, ejo bizobafasha. Niyo mpanuro jewe numva nobaha. Uwiteze ko tuzoroha naruhe hakiri kare. Akajambo kanyuma Pacifique nazwe kuri no miryango yose ifise ababo bataramenya irengero ko bakiriho canke bapfuye. Biragoye kuronka amajambo mbwira ino miryango, niyo kuba barabizi ko mubaro bafise ari bo mfise. Nama ntanga akarorero ko umuntu nigeze gukorora amosozi mvuganye n'umuvyeyi umwe. Muvyeyi bari banyuruje umwana wiwe muri 2016 yitwa Jimini Mbonera, bari bamufatiye ibururi, baramwerekana ku mafoto aboshwe. Mu nyuma bo bafatanywe barabatwara mu butungane, we ntiyigera aboneka. Uwo muvyeyi yavugana n'abantu bo mwiperereza bamwaka amafaranga umwanya wose ngo barashobora kumufashiriza umwana. Hanyuma ikiganiro ndondeza kiramuha ukuri, kiramwemeza ko atobana yatanga ayo mafaranga bariko baramubwira, bariko baramubesha. Rero uwo muvyeyi yanterefonye ambwira ngo aje kunshimira. Ntushimira kubera iki? Ngo nje kugushimira kuko basi wanafashije wewe kumenya ukuri, nje kandi kugushimira kuko numvise ko kuri ino si hari uwundi muntu yikoreye umubabaro mfise. Numvise ko ari umuntu umwe gusa nsigaranye tugowe cyo kimwe abajwe nuko umwana wanje yaranyurujwe. Nobabwira ko bano bantu babuze ababo turi kumwe, umubabaro bafise niwo dufise, urugamba barimo kurondeza ababo nibwo natwebwe muri ndondeza turimwo, kandi tuzorubandanya. Ndabasaba ko bogerageza gutera batsinda ubwoba kugira ngo bino bintu bigume bija habona. Nobasaba kandi kurema, ni icyaha cica umuntu kubona umuntu wawe agenda ntumenye icyamubaye, ko bisa no kubura wawe misi yose. Ni nkuko umuntu yobura umwana uko bukeye agasanga umwana we yapfuye, bwaca agasubira gupfa irya kabiri, agasubira gupfa irya gatatu, gutyo kira misi yose ukamuri kurabura umwana wawe. Nico kibi babakorera gutwara umuntu nibakubwira ibamushize. Mugire umutima, mureme, mwihe ingufu zo kubandanya, kubwa abanyu bagiye, mwihe ingufu zo kubandanya ubuzima kugira ngo n'abasigaye babandanye bakomera, tubandanye urugamba rwo kurondera ubutungane kuri bana bantu. No kuri no butumwa burimwe agahinda ugiye gusozereza ko ikiganiro agahaze cy'uno munsi. Mwumvise yuko ikiganiro agahaze twavuze kubihaze mu bijanye n'agati y'akazina muntu, tukaba twagarutse ku cegeranyo casohowe kuno wa 30 Myandagaro umwaka 2024 n'ishirahamwe Fokode mu matohoza yagize biciye mu mugambi ndondeza. Mwumvise yuko mu myaka 4 President Ndayishimiye atwaye abantu 120 aribo bari ku rutonde
rw'amatohoza Fokode yakoze. Shimire mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro, shimire kandi Pacifique Ninahazwe ku gikorwa mukora biciye mu mugambi mbi ndondeza, kuba mwaduhaye kano kanya no kucegeranyo mwasohoye kugira ngo muhe umuco abarundi n'amakungu kubijanye n'inyuruzwa ry'abantu mu Burundi. Nanje ndabakengurukiye gose, ndabakenguriye kwiganiro cyagenze neza, ndashimiye abagikurikiye n'abazogikurikira n'inyuma. Tubandanye turi kumwe, tugumana umutima, twige ngene kino gihugu kizokira gitinde kiba igihugu c'abarundi bose. Gilbert Niyonkuru nije nariko ndakiremesha nkuko Pacifique Nazoza yabashimiye, nanjye ndabashimire mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro n'abazobandanya bagikurikira. Nkaba ndangije ndabifuriza ko amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho vyobana namwe, naho mu kiganiro agahaze kizokurikira. Agahaze abarundi barayamaze batigara hara mu ruganda ntibacura. Kuva Burundi bwikukira, intwaro zagiye zirakurakuranwa, ariko indyane muri politike, ibibazo by'ubutunzi n'iterambere, intwaro ibereye, ubutungane n'umutekano bisa n'ivyabaye akayobera abahinga. hazi iki kugira ivyo bibazo bivuga uti umutinya kure? Agahaze n'akagishiramwe Fokode rizoza riraha abarundi kugira bashikirize ibyo bagona, berekana aho babona agahaze kugira ubundi bwogorore. Agahaze nuhemukire sokuruza bati cyumugi we muri Fokode ahari mboneza